Yo, ladies and gentlemen, madams and messieurs, my baby, I'm a bwana. We back again kuri Nuja Entertainment. Of course, my name is Yaho for the MC First of the Money, Mike Masterpiece Keeper, Motivation Champion. Hore yatojwe. Kirikou turashoboye ni Nuja Entertainment. Nabakora utarakora subscribe uyikore. Yes, kugira tujaye mu biganiro. So, nyuma yuko amagara atari yifashe neza ariko we back again. Alhamdulillah ko hanongeye novuga guhurira namwe muri kino kiganiro. Cha entertainment na showbiz yesu nivyo tuba tuko turayaga. Wamaze kubona bari kuri screen ni Yasubiye ni Kirikou. Abaririmbyi bagize umwaka wa 2025 nibo tugira tugarukeko ese vyagenze gute uko bimeze no gushika kuno mwanya vyifashe gute biriko birabavugwa ko nibiki. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Yo, nkuko nayemeje kubivuga rero n'aba bagabo tugira tuhagarare ko bagize umwaka wa 2025 muri entertainment y'u Burundi cyane mu muziki. Bagize umuziki wa 2025 ko bagize umuziki mu mwaka wa 2025 ko nta wo bideha kuko nta wundi muriri nta bandi baririmbyi novuga ngo bagize success nk'izabo n'abagabo bagize bivanye n'indirimbo bagiye basohora. Yasubiye yagize success ku ndirimbo agitangura Christmas niho vyatanguye guhera bitabihera hanyuma n'izindi yagiye akora zigena zikuno. Rero Kirikou nawe yakoze aha nihe bimuha success dasanzwe. Ino musi niyo ndirimbo yonyene imaze novuga ngo niyo ndirimbo yakoze ibitangaza n'amashiramwe agenda akomeye akabizera bro. Niryo rya mbere twe tubibonye hano mu gihugu cy'u Burundi aho ishira hamwe rishora kwizera umuririmbyi rikamuha imodoka biciye mu iryo shira hamwe mu kwamamaza cyangwa se mu makompetition yari yateguye muravyibuka. Yari the first time tubonye umuririmbyi yizegwa n'ishira hamwe runaka bakamuha imodoka. Yari the first time tubibonye hano mu gihugu cy'u Burundi. Yari first time tubonye hano mu muziki wa 2-5 twe tubonye n'iryo rya mbere twe tubonye aba influencer cyangwa abantu basanzwe bakora kuri réseaux sociaux baronka ubuzi neza na neza muri company komeye kandi amatwa dusumira ngo bahembwa neza. Yari the first time tubibonye. Nikindi ni indirimbo yamuhaye amasho menshi, ni indirimbo yamwinjije amafaranga menshi tugerageje kuraba amasho yagiye akora haba mu gihugu n'inyuma y'igihugu, haba mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara hagati. Twege tubona anoze na neza asohoka igihugu kubera iyo ndirimbo twarabonye aja mu Rwanda, twarabonye n'ibindi byinshi ariko same na Yasubiye twarabonye akora amasho menshi bivanye n'indirimbo ya Christmas. Twarabonye akora amasho mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gihugu araja no hanze. Yaragize imisi no muri tour neza neza muri Europe aho yaciye atraversa neza neza hariya muri Nigeria muri Afrima Awards. Yes, rero nuko ati rero Kirikou bimeze gute neza neza n'iryo shira hamwe mugize imisi mubona kari inkuru ikira trailing neza neza cyane. Iryo shira hamwe bigaragara neza cyane ko batariko babana neza neza bivanye ngo nivyo bari basinya contract nta numwe ayizi ashwe kuko nigihe bayisinya nta numwe yarahari nuwari kamudodobereza neza neza kuri réseaux sociaux ashwe ntiyarahari nawe nyene mugabo biravugwa neza neza ko Kirikou contract itari karayubahiriza bivanye nuko yari yategetswe guposta 3 fois par mois. Yego nta muzi contract ariko ivyo nivyavuzwe neza n'umuntu ari hafi yishira mu nyene yasinyishijemo yoshira mu ndishura kurivuga ko ntiryaturisha. Urumva rero uwo muririmbyi bro tuze twiga neza neza abaririmbyi muze mwiga guhagacira abantu babaha novuga ngo abantu batanga akazi. Ino munsi niryo rya mbere twe tubibonye bakizera umuririmbyi bakamuha imodoka cyangwa isikiniki. Reka ntiduhagarare ngo bamuhaye imodoka ivyo kuko yego basi ni ibintu twe tubonye rya mbere ariko ntitubihagarare ko cumenga niki me ishira mu kujyo barimeze kose tuba tubona n'ayandi mashira hamwe aha ama contract abaririmbyi ugasanga n'aya amezi 2 n'aya amezi 3 ugasanga abaririmbyi bariko barapuza kila kitu wanapuzaga sivyo banapuza unone guposta ni kintu n'ubuzima bw'umuririmbyi abayemo kubera ko n'umuririmbyi abayeho mu kugira ngo yipfushe abayeho kugira ngo agume yirekana aguma ari public aguma yirekana aguma posta agira ese ishyamwe gifashe rikaguha contract nturi poste ese wumva uri kurakora iki? Twige guha agaciro abantu baduha akazi, twige guha agaciro abantu batuma ino munsi tuba ku kino munsi umuririmbyi
amahera ya YouTube canke izindi mbuga zimuha ntiyoshobora gufasha bezwe z'umuririmbyi zose ntivyokunda. Uno musi umuririmbyi abakeneye fashion yabye, abakeneye kuba ahantu heza, abakeneye imodoka nziza, abakeneye ibintu byose biri smart. Ibi sasa amahera YouTube yoguha ivyo vyose yobikora meni yobishobora. Nico gituma habaho amasho. Ino musi umuririmbyi atikararonka amasho ababayeho fo. Ino musi umuririmbyi atikararonka ama contract mu manani mu company runaka. Umuririmbyi nta tirambere uzopfa ubonye rirerire ku muririmbyi. Ino musi tubona ba Diamond Platinums basinya ama contract ari big, kabona ninde no mu ndirimbo barashiramo. Alafu nyinyi no guposta bikakugora 3 fois par mois bikakugora. Ese muzomenya gute kugira guhagacira abantu babahakaze? Ino musi apart yayo makaye iyo company uza gusanga baguhaye contract canke mu masho ukazamba ngo mwashwanye no mu boss yaguhaye show, ukazamba ngo mwashwanye ngo n'aba boss nini na nini, ngo mu kirori ngo mwagwanye abaririmbyi vraiment muba muri ko murafisha Jembi bro, ukuma ngo mwagwanye n'abafana ngo abasekirite mwakubise nini na nini, uri mu kabari uriko witwaza ngo nduwu man mwige kwiha agaciro. Nico gituma bantu b'Imana mutya agaciro nta muntu azokaba. Ino musa amashyirahamwe ariko arajijikwa kuko abona namwe musigaye mufise visibility mufise ico muzimarira, hama namwe ntimubibona ivyo bintu. Hariho abantu bataronse opportunity nkizo muri ko muraroba. New generation hari abantu bataronse opportunity nkizo mwaronse. Turavye aba Kidum, aba Fizo, n'igihe c'aba Lolilo, c'aba Sabi, aba ba Sarbi, niki aba baririmbyi nta opportunity mu myaka mufise. Opportunity nkizo ntazo bigeze baronka, ariko mwebwe muri ko muzironka mu mwanya muto mu myaka mike. Nico gituma biriko birabagora kuje. Ino musije reka mpagara kuri Sarbi gato. Ino musi Sarbi nuhaye contract ntaza gufata ko wamuhaye akazi, ahubwo aza kugakora nka kiwe. Mwarabibonye Sarbi ama contract yose twagiye tubona akora asinya ico kintu yakigira iciwe kubera ki yabazi ico kimumari. Yaraposta, yaragirane, yarakura publicity imeze neza cyane ku buryo ngira ngo bavuga ati reka tumwongere kubera ko yagikora nk'iki wiwe, kubera yabazi ico kimumariye. Rero bantu b'Imana ego urashobora kuronka ntuze, urashaka kuronka amafaranga ni mabi, urashaka kuronka 6 ikakuborera, urashaka kuronka 6 keshi ibintu bizusare baza kuba bicwa na 6 ugaca usanga biriko biranga ko bajeha n'iki n'ivyo bafise. Ino musi 6 bro nimbi kabisa. Rero uciyufata ugaha umwanya 6 sana bikranka gukora akazi. Ino musi reka mvuge unovuga ngo Vishi Love ntuzomubona mu bintu vy'iki n'iki, mu bintu vy'amakimbirane canke n'iki n'iki. Kandi n'umuririmbyi yinjiza amafaranga menshi kimya kubera ko n'umuririmbyi hela lundi a dimanche ariko arakora amakaraoke kila siku, ariko arakora amakaraoke yinjiza amafaranga. Kandi ugerageje kuraba naho acosohora indirimbo akoresha mu makaraoke nizazini nyene, kandi abantu bararyohe. Naho atokora indirimbo ngo ibe hit, aguma yaronsa amasho kandi ari big mu bintu vya guverinoma usanga ariyo mu mashira. Murambabarira ijwi ntiragaruka neza. Mu mashira abagiye akomeye niwe bahamagara tsine ni kubera barabonye ko ari umuntu akuze mu mutwe kandi ashoboye gukontrola amaranga mutima yiwe. Si wa muntu uzobone 6 nini na nini star ni mu bubare, no, arazi hore y'uburirimbi. Aba baririmbyi rero nico gituma habaho muto na mukuru. Rero mukuru murabire ese yikomporta gute, mbega ari mu iki gihe biba bimeze gute? Rero bantu b'Imana twige guhagacira abantu bakaduha, twige guhagacira abantu batumye tubayeho. Umuririmbyi n'umuntu wo kugira kubera bafise visibility nini, nico gituma babikora. Ese utari kurabikora ushaka bigene gute? Nama nababwiye ikiganiro wakoze ra fopas nababwiye mu profite umwanya murimo, kuko umwanya ugiye ntugaruka. Kandi le temps ne revient jamais, kubera ko uno mwanya tuko uri kuta
mu bintu bitari ivyo ejo hirya ejo uzowicuza uvuga ati iyo namenya nari gukora ibi ni wava ku mwanya bazokubwira ati twaraguha ama contract ntiwayakora twaraguha ama contract ntiwabikora ivyo twavugana ntavyo wakora ugaca usanga n'abantu mubanye nabi ino munsi mu gihe utari kurubahiriza ama contract ama company runaka agenda guha barabwirana bakavuga ati bya muntu wabyasiwe uca usanga ni wa muririmbyi akora mugabo ntaronka ibintu biboneka nta masho ntaki niho bipfira naho nyene bantu b'Imana nige guhagacira abantu bakaba mwige guhagacira abantu batumye mubayeho apana ngukiniki umuziki abantu bayufashe mu mugongo ivyo ni ibintu bijana umuziki ubwawo ntaco woshobora kugufasha n'umuririmbyi hatagiyemwe abafatanya bikorwa nuko ejefin mwakoze cyane abantu mwakurikiranye kino kiganiro gushika ku musozo nagikoze nkwayo numvise nijwi ntirisoka fresh ariko alhamdulillah aho bigeze ndashimana kuko siko uko vyareje siko bimeze no musi yesu uko bimeze neza cyane yari Jean Fred MC Force of the Money Mike Master Peacekeeper Motivation Champion hora toje yari Nuja Entertainment cyagone turashoboye utarakora subscribe ndakwinginze nturabe video canke nturabe kino kiganiro neza neza turakora subscribe byo bari kosa rikomeye cyane tuze dusubire mu bindi biganiro vy'umuziki n'abanyamuziki hano kuri Nuja Entertainment yes ciao ciao.